Kwizera 90 TV ni televiziyo ishikiriza ibiganiro bitandukanye aho gwaruka abantu batandukanye bashikiriza impano zabo impanuro n'ibindi tutibagiye n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero kuri Kwizera 90 TV muri kumwe na Diane Raki Ndayishimiye umunyamahirwe, inyuma kuri kamera mukaba muri kumwe na David ariko arabikora neza kandi neza cyane kugira ngo amashusho amasanamu abashikire asa neza cyane. Uyu munsi rero ibintu birashushe, twagendeye mu Ruziba aho twagiye kuraba umujene yatahuye icyari cyo kubaho adasabiriza, afise ivyo akora, afise ingene ashira habona impano ziwe. Rero ndabahaye ikaze kugira ngo mukurikirane ikiganiro cyacu. Ico ndabasaba ni ikintu kimwe gusa, kugira like, comment bibaye ngombwa, share mutayibagira, mutibagira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizohore bibashikako uko bukeye uko bwije, ntihagire ikiganiro na kimwe kizobacika. Ikaze nigwanyu rero mu kiganiro cyacu cy'uno munsi cy'umujene yitahuye, ashaka kubereka ingene yashize habona impano yiwe, ashaka kubereka ingene yiyungunganije akaronka icyakora atarinze gusaba umuntu n'umwe. Kaze amaso mudukurikirane neza. Umutumire wacu rero yamaze gushika, muramubona yamaze gufata icicaro, twamuhaye ikaze. Reka abidondore abibwire anabaramutse. Ndabaramukije, ku mazina nitwa Kevin Niyomwungere. Nkuko mwavyumvise turi kumwe na Kevin Niyomwungere, umujene yitahuye, agomba kutubwira ingene yashoboye kumenya impano ziwe akanazishira ahabona, tubwire ivyo akora, atubwire n'intambwe agezeko. Kevin, uyu munsi turashaka uganiriza urundi gwaruka, uganiriza bariko baradukurikirana kuri Kwizera 90 TV, ubabwire ni gute watanguye, uriko urakora iki? Uko natanguye ubwo bitaba byoroshe, umuntu arategekanya muri kazoza akiyumvira ico yokora nke ashobora guhereza amaboko. Rero mu bikorwa tuko turakora twarisize hamwe kumbure kugira ngo dukore ibikorwa byo kwiteza imbere mu mice itandukanye canke bivanye n'ivyo uba utegekanya mu buzima bwa misi yose. Hari ibyo wategekanije gukora, hari ibyo wiyumviriye, nibaza ko wiyumviriye byinshi, ariko mu byo wategekanije hari byamaze kuja mu ngiro. Ego, hari byamaze kuja mu ngiro. Mu byo niyumvira gukora kare nkiri no ku ntebe y'ishure harimo secretariat. Mugubu tuvugana nkora ibintu bijanye na studio. Bamaze kutubwira ko hari ibyo wategekanya gukora, ibyo wategekanya gukora sivyo uri kurakora byose, ariko uri kurakora ngira uri kurakora kimwe muri ivyo byinshi. Maze kutubwira ko uri kurakora mu bijanye na studio. Iyo studio yawe none uyikoreramo gute, ikora gute, ikora ibiki, hari ibiki n'ibiki, wobitugezaho neza? Mu bisanzwe iyo studio ibintu ikora si bimwe dusanzwe tumenye abaririmbyi bajamwe gusohoreramo indirimbo zabo canke iki. Oya, nakantu gatoyi cyane kakiri hasi, ubwo ariho tugitangura. Dufise intego yo gushika handi, mugabo ubivyo dukora tura transfer musique, turagira transfer de musique, filme n'utundi tuntu dutandukanye dusanzwe dukorerwa muri ivyo bintu, kuja kusonoriza nk'ahantu habaye imanza. Turashobora kwitiza bimwe mu bikoresho dusanzwe dukoresha kuri iyo studio tukaja gusonoriza. Ni muri iyo mvo dukoramo. Ego, ndiko numva uvuga imvo mukoramwo nivyo mukoresha, none muri bangahe ko numva sinzi ko ari icubahiro cyinshi uri kuriha cyane? Mu bisanzwe nivyo akenshi twakuze twumva ko atari byiza kuvuga mu rudende. Dukunda gukoresha mu bwinshi bitewe n'impamvu zuko ariko twakuze canke twarezwe, ni muri iyo mpamvu. Ego, impamvu niyo. None se turamaze kumva rero ivyo uriko urakora, none se iyo muziki utransfera izo ndirimbo, amafilme, iyo muziki niyo waririmbye, niyo izo filme nizo wakinye, biba bimeze gute, uzironka gute, uzitanga gute? Ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe abartiste ni benshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, rero hariho uburyo basizeho bwo kwidandaza ku ma réseaux sociaux hehe n'ahandi. Rero natwe nk'ugwaruka
ruhejeje rushomeye rudafise akazi twari twiyumviye ico gikorwa kumbure ubwo ngo ukuboko kumwe kuriyaga ariko ntikwimara uburyo nico gituma muri iyo mvo yo gushigikira abartiste bacu tubashirira ibikorwa vyabo habona izo ndirimbo tudandaza ayo masinema n'ibindi sivyo je nakinye oya nivyo abandi bartiste batandukanye bo mu gihugu cacu c'u Burundi bibaye ngombwa no hanze tugashikayo mu gucuruza ivyo bintu vyabo kumbure bishike kure hose hashoboka birumvikana muriko murafasha abamaze gushira impano zabo ahabona ubo turiko tuganira nk'ushira impano zawe hanze ariko kandi wongera ufasha abandi bamaze gushira ivyabo ahabona kugira ngo bishobore gushika kure none ndakubaza muri ugo rudandazwa uri kurakora kudandaza ivy'abandi nta mariske bishobora kubamwo canke ntushobora kwiyumvira uti none nka hamwe nevyo yomfata nagize ibi nibi nibi ndakunze kumva ko abanyamiziki usanga bari treasure adashobora kwemera ko umuziki wiwe uhinduka ukundi ivyo mwoba mubikora canke ntimuvyibazaho mu bisanzwe kuba twariyumviye gukora kino kintu nibaza ko atari twe ba mbere turi mu murongo w'abandi benshi rero hari ukuntu bikorwa hari ahantu udashobora kurenga n'ivyo ntushobora konona indirimbo y'uwundi atari we wayisohoye uri kurashiramo ibindi bintu by'iwawe mugabo hari ukuntu tubikora tukabikora neza cyane mbere ku buryo nabo baziririmba bazituzanira ati nimuzidandarize mudushirire ku isoko umva rero ntitwiyadukiza canke ngo dukora ibintu by'abandi nabi gusa hariho umurongo ntarengwa ego birumvikana mu kubahiriza amategeko ya benevyo none ubu uri kurabikora uku ubona gute hari ico bishobora kugushikanako hari ico bishobora kugukenurako ubu tuvugana kirahari kandi si gito ubwo atari gito rero nizera ko bibandanije bigenda neza no muri kazoza nshobora kuvaha nkashika ahandi mu kwiteza imbere urashobora kuvuga uti none ko ugwaruka muri make rukenera ibintu byinshi we rero nk'ugwaruka nk'umujene wamaze kwitahura ruragufasha iki umugabo uri kurakora uragufasha iki ese hoho bisa nivyo usanzwe warize canke ni ibintu bikurimwo kurya umuntu ashobora kuba afise ikintu kimurimwe ariko yaja kwishura kiga ibindi ni ibintu nize mugabo sinovuga kari nka byose nkorera aho hantu novuga kari nk'agaparti gatoyi mu byo nize rero ivyo nkora ni ibintu novuga ati naherewe ubumenyi sindemanywa kuko birashika ugasanga hariho impano umuntu avukana nkuko wari ubivuze mugabo tumwe mu duparti nkoresha muri ivyo bintu vya studio harimo utwo nize ku ishuri neza cyane none umuryango wo bushikirwa kuko iyo ugwaruka rumaze gukora wowe ubwa mbere urikenura ubwawe kandi n'umuryango ushobora gushikirwa nimba ufise ico wagutereye ugashikirwa ukavuga uti buri umwana wacu hari icyo ariko arakora ego umuryango urashikirwa bitewe n'ukuntu umuntu aba yarose ikintu ku munsi hari igihe ushika muhira ukabaza uko bimeze ari cyo ukora ukagikora mu mvo zo kugira ngo urabe abandi muri kumwe mu muryango batoyi bawe bakuru bawe n'abavyeyi kumbure ukabasahiriza mutwo baronse nawe bivanye n'ukuntu ufise kugira ngo ibintu bigende neza yego cyane ndumva uri kurabikora neza twibutse bariko baradukurikirana ko ari kwizera 90 TV bariko barakurikirana badukurikirane neza utaragira like alikinge share subscribe mugenzi utayibagira kugira ngo ibiganiro biri nyuma bishushe bitazogucika ubu mujene rero yamaze kutubwira uko ariko arakora ko iterambere ririko riramushitsa ahantu heza cyane murabona n'umusore mwiza yambaye neza bien sûr kandi ndabona ko ari umunyeshuri ari umuntu avuye ku ishure biragaragara ko akazi kiwe hari ico kariko karamuha yamaze kutubwira neza ko n'umuryango wiwe ushikirwa umaze kubona ico ariko arakora none se Kevin agomba ndakubaze kandi uri kuraraba ivyo uri kurakora ugomba kugarukiraho canke bimwe batangura utubwira uti nashaka secretariat nzobikora ikibanza cyawe ukoreramo twagishitsemo twakibonye ariko rero ngomba kumenya nabonye atari ahantu hanini cyane
sinzi utegekanya kuguma hajya canke hari ikintu ufise mu mutwe canke wiyumvira gutera intambwe? Mu bijanye n'ibikorwa nkora ubwo hari ibyo mba niyumviye kuva imbere y'igihe umugambi uragutse. Umugambi uragutse bivanye n'ubushobozi bw'umuntu, nka jewe hari ibyo mvizako muri kazoza mugubu nashoboye guhera hasi kugira ngo nduge buke buke kumbure nzishike kwihangiro nihaye. Rero kuba nkorera ahantu hameze kurya bishoboka ko hoba haga ari hatoyi, nariko ndiyumvira ukuntu ntarahava nshobora kwagura kumbure haguke hamere neza. Umugambi wo kwiyungunganya nagura nshika kwihangiro nihaye ndawufise, si hajya n'intango niho nahereye kugira ngo ndabe ko noduga buke buke. Ego cyane. None mu gutanguraho ho byo byarakoroheye cyane ko twabonye ibyumura bifise naho byo batari byose sinzi, byarakoroheye cyane kugira ngo ushobore no kubironka hanyuma utangure gukora? Ntibiba byoroshe, usibye ko ibintu byose ari mu mutwe, ufise mu mutwe nta kidashoboka. Ndumva ni byiza cyane. None umugambi ni wamara kuwagura ukagura ikibanza utegekanya guca ukora ibindi biki canke ubona ko ari uzoronka akarusho birenze? Ndabitegekanya kandi ndavyibaza. Hari ibintu wakora ubwa mbere hama ukisununura gatoyi ni ngombwa n'akantu waronka kiyongereko. Rero mu byo ntegekanya maze kwagura ubwo ari studio ndashobora gushirayo imprimante, nkaduga buke buke nkagura n'ibindi byinshi kumbure bijanye n'ivyo nkora. Yego cyane. Nukuvuga umaze gushiramo imprimante uzobagize ya secretariat umaze gukora uzura imprime ibintu bitari bike. None se ko watanguye n'ivy'imiziki nuzohava ushaka kwagura kugira ngo ushiremwo ivyuma bikomakomeye, amakamera akomakomeye, bajya abanyamiziki bajya aba star bazohore baza gusohorera muri studio yawe? Birumvikana kandi biratahuritse, ni nayo ntego yacu. Kumbure Imana ibidushoboje dushobora gukora byinshi bishoboka mu buryo bwo kwiteza imbere no kwiyungunganya. Rero mu ntego twihaye nico kirimo, ubwo ari studio transfer imiziki, amasinema n'ibindi ishobora kuduga igashika no kurundi rwego aho bamwe mu artiste tukabibafashamwo. Biri mu byo twihaye nkihangira. Wow, ndumva ibintu ni sho. Ibintu byawe birashushe cyane, imigambi yawe ni myinshi cyane. None ko we watanguye kandi watanguye bitoroshe, uvuye kwishura aho usanga benshi byanka ko bagira ico bakoze ngo nta buryo ntaho dufise dukura, ntidufise aho duhera, imigambi ni myinshi ariko ntidufise aho duhera. Wewe ko byakoroheye ukaba waratanguye gukora, niki wohanura urundi gwaruka ruciyumvira ivyiyumviro nk'ibyo rutaragira ico rutanguye kubera ko wohanura iki urundi gwaruka ruriko ruradukurikirana kuri Kwizera 90 TV? Mu bisanzwe ubajije ikibazo ciza cyane, bwo abakurambere bavuze ati ndacari buto nibwo butindi. Rero kuba ndiko ndaplika umugambi butuvugana sino kugira ngo nawe wiyumviye ejo ca ndawaplika no munsi. Nkiri no ku ntebe y'ishure nariyumvira ikintu mpejeje Imana itenzokora. Rero maze kuciyumvira ndashira umutwe hamwe, ndashira ivyiyumviro hamwe, ndiyumvira ndiga ukuntu ibintu bizogenda. Ubwo dusanzwe tuzi yuko muri leta ubuza atari kirenga bivanye kumbure n'ivyo uba wize canke uba wakurikiranye, mugabo nibaza ko muri mu mpande zose si kenshi ubuzi muri leta bukunda kuboneka. Rero ivyo maze kubibona nkiri ku ntebe y'ishure nariyumviye ikintu nokora. Maze kuva ku ntebe y'ishure maze kuvyiyumvira uko ndashira umutwe hamwe nkuko nabivuze, ndiyumvira ndaraba ukuntu vyogenda. Hama maze kuva ku ishuri urumva vyari byoroshe kuko nari nabiteguye kuva imbere y'igihe. Ni muri iyo mvo rero abajene bakiri ku ntebe y'ishure ndetse n'abahejeje batorera amaboko, kandi batovuga ngo ni ishure gusa. Ego turiga kugira ngo turonke ubumenyi bidufashe kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. Muga ntibica bisigura ko udashobora gukora umugambi uri ku ishuri. Hari imigambi ishoboka uri ku ntebe y'ishuri
kumbure umaze kuyivako ugacuza ushiramwe ingufu zidasanzwe ugacuduga vyoroshe bitewe nuko uba wabiteguye hakiri kare. Niyo mpanuro numva noha abakiri ku ntebe y'ishure n'abahejeje bari muhira. Yego cyane urakoze ku mpanuro umaze gutanga. Ariko rero wibuke ko benshi biyumvira ngo ntibiba byoroshe intangiragoye bakiyumvira imigambi miremire, ariko noneho weho byaragushobokeye birakunda. Ubu rero uri kura niyumvira kugera kure. Bakunzi bacu mwigireho, urundi gwaruka mwigireho, mwumve ko gutangura bidasaba kwiyumvira ngo birebire cyane, ariko ivyo birenzeho umuntu arabishikako buke. Ndabibutse neza ko umutumire wacu ari Kevin yo Mwungere, ariko aratubwira ibintu vyiwe uko bimeze. Hanyuma namwe mushishikara mudukurikirana, utaragira like agire like, share na subscribe kugira ngo ibintu bishishikare kugenda neza cyane. Rero kubw'imigambi mito canke ubw'impano umuntu aba afise zitandukanye, muravyumva abajene ni benshi usanga bitinya, ugasanga baranka gukora kubera ko bizeye kumbura imiryango yabo. Ariko Kevin ibaza ko atashize amaso cyane ku muryango canke ku wundi muntu. Kevin, niko byo byarakugendeye? Oya, ubwo tuba dufise imiryango tuvamwe umugabo ntiwocu nk'abahungu hoho usanga ari ibintu bitoroshe. Ku bahungu ntushobora kwizera ngo umuryango ngo iki oya, nawe ashobora kugera muri kazoza nawe ugakora umuryango wawe, umva nawe ububatswe uwundi muryango. Ni muri iyo mvo rero nk'abahungu bo dukwiye kubona kure kumbure tugategekanya kazoza kacu. Wow, nukuvuga rero umutumire wacu rero aratera kamo abasore kugira ngo bashobore kubaho bafise imbone zishika kure cyane, kuko ejo haza nibo bazobatswa imiryango yabo. Ejo bahaza kanatsinda mu Kirundi bavuga ngo urugo ruramutswa umugabo. Rero nimba urugo ruramutswa umugabo, birakwiye ko umugabo ari waja kwisonga mu kurondera ibiteza imbere umuryango wiwe. Ivyo navyo ntibiba yamaze kuronka umuryango, ariko biba aciyumvira ko azoba umutwe w'umuryango. Bakunzi ba Kwizera 90 TV rero mwamaze kumva ingene umujene umwe mu bajene benshi bari bafise ivyo biyumvira yamaze gushira habona ivy'impano ziwe, afasha urundi gwaruka gwamaze kwitahura kusambaza kure, gukwiragiza kure impano zabo, ivyo bamaze kwiyumvamwo basanzwe bakora. Rero natwe ico ndabasaba uno munsi ni kugira ngo mushitse kure mu kugira share, muhanahane n'abagenzi gushika kure cyane. Ico kutumire wacu umukunzi wacu amaze kutubwira kugira ngo dutere intege urundi gwaruka ruciyumvira ko rudashoboye kandi rushoboye. Rero ico ndabasaba ni cyakindi nyene like, subscribe no kugira share kugira ngo ikiganiro cyacu gishishikare kugera kure. Tukaba tubashimiye cyane rero. Kevo, sinzi ko hari akajambo kanyuma yotekerera abariko baradukurikirana. Ego murakoze, nongera ndanabashimira kumbure ugwaruka ruko ruradukurikirana. Akajambo numva no batekerera nuko badakwiye kwizera ivyo babona mu muryango canke ivyo basigiwe n'abandi n'ukundi, kuko birashika ugasanga biragoye. Rero ico ndabasaba nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora nk'ugwaruka kugira ngo dutegure kazoza kacu, apana ko tuzogashikamwo ngo iyo menya. Ego numva ari ivyo kabisa. Bakunzi bacu turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye, mukaba mwashoboye kuguma mugira like, comment, share na subscribe. Nuko mwakoze cyane kudukurikirana. Imana ibahezagire. Nturengana utagiye subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bishishikare kukugeraho. Bye bye.